من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحسن بذي الملك والملكوت واعتصمت بالعزة والجبروت 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 وتوكلت الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت. دخلت في حفظ الله، دخلت في حفظ الله، دخلت في امان الله بحق كافها يا عصاد كفيت كفينا كفيت كفينا كفيت كفينا كفيت كفينا كفيت كفين وبحام وعسين قاف هميت همينا وبلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك باسمك الجبار الذي تجبرت عليه جميع خلقك. صدق الله العظيم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kubatara Islamu amahoro y'Imana abane namwe. Nuko twagarutse kandi Dr. Swale Online TV twagarutse kandi ko tumaze iminsi twafatire cyane gose n'ubuzi bwinshi ko dufite abagwayi benshi bari hanze y'igihugu no mu gihugu cyacu ngacu Burundi. Bose bakeneye gushaka kubafasha ko dufite ubwato dufite indembe nyinshi cyane gose cyituma mubona ko tumaze iminsi tutabonekana kuri connection tutabonekana tutanga ibiganiro kuri channel yacu ya Dr. Swale Online TV. Ubwo rero nimuce mwi baza ko kuba twabahevye oya ko twabahevye gusa n'ubuzi bwinshi twari turimwo. Hama mu ncamake nibaze yuko tumaze gutanga ibiganiro byinshi, tumaze kwigisha byinshi, tumaze gutanga inyigisho nyinshi, tumaze gukora interview nyinshi, tumaze gufasha benshi. Nizere yuko aho muhereye hose, aho muri hose, aho muhereye hose, aho muri hose mugende murahana hana ino link ya Dr. Swale Online TV, mugende nazerana mu group mu bagenzi kugira ngo channel yacu ishe kuduga ije kwego hejuru. Kubera hari abantu bahura n'ibibazo banyange ngaho mu bacu muri rusa gusanga ntarosa yirukira, ntarosa agenda kwitwa, ntarosa agenda kuza kwifashisha, ntarosa kuja ngo amufashe kuza usanga umurundi wese yifuje kuvugwa agwaye mpaka muri Tanzania, mpaka muri Kongo, mpaka mu Rwanda, kandi baganga baganga dusenga ngaho Burundi. Tumaze gufasha benshi bari hanze y'igihugu, bari muri Tanzania, Kongo, Rwanda, Burundi, Belgique, Oman, Saudiya, Amerika, kandi benshi byageze neza, byageze neza. Kubwo rero ino YouTube yacu twashyizeho kugira ngo dufashe abantu bose bifuze ko kubafasha, baba bari nga mu gihugu, abarundi kazi, abarundi bene wacu, abarundi kazi ikana bene wacu bari mu mahanga, bose tubafashe ku ngorane zo bafise. Kubwo rero bandaye mukurikira mu ibiganiro byacu, mubikurikirana, mubifata mugira ngo mwumvirize ibimenyetso simusiga bigaragaza ubugwayi kanaka, nk'akarero twarabuze ibimenyetso bigaragaza jini makatani, jini cheketo, jini maiti, jini subiani, bigaragaza umuntu abantu bafunze ndashobora kuvyara, ndashobora kurunga biswa bivuze. Ibyo byose ni nk'uko twavuga. None wowe umaze kubyumviriza bimaze kukwigisha iki, bimaze kugufasha iki? Mbe ibimenyetso twagize kuvuga kandi ibimenyetso bigaragaza ahantu umuntu yarozwe, yabuwe umushatsi. Twavuze ibimenyetso bigaragaza umuntu yarozwe uburozi bwo mu kuzimu. Twavuze ibimenyetso bigaragaza umuntu umuntu aba ahantu hari mu nzu ishobora ko yarozwe. Ibyo byose twarabivuze byose. None ibyo bimenyetso byose maze kuvuga, mbe nta bimenyetso bitatu cyangwa bitandatu wowe ufisemo muri ibyo onya namba tabyo wowe ufise, mbe mugenzi wawe uzi tabyo bafise. Nicyo gituma hariho inyungu yo guhanahana link y'iyi channel ya Dr. Swale Online TV, kukwera ni channel icako ivyigwa byiza, ni channel icako inyigisho zisukuye zimeze neza, ni channel icako ibintu bishobora kugira akamaro wewe nuwo muri kumwe, n'uri nyuma yawe, n'uri hirya yawe, muvyeyi wawe, mama wawe, mwene wanyu, mu buzima bwa misi yose. Kuko hari benshi batwituye bafite ibibazo ubushobozi Imana yaduhaye twarabikiye kandi biragenda neza. Twaravuze muntu wewe uzi ko warozwe uturondere, muntu wewe watevye kurongorwa turondere, muntu wewe imigambi gupanga wese ntibigenze neza turondere, muntu wewe ufise ingwara, iyo ngwara yaraniranye kwa muganga w'ikizungu turondere, muntu ufise ibintu bya bitegenda neza uturondere. Kukwera twama turi ku murongo, inimero yacu murayizi, nijyanye ni 68 143 908. Kuri ubwo rero mubana mudukurikirana. Hama rero uno munsi twicara turitegeza turaraba, tumaze kurangiza ibingi bya bisabwa nabo ko tutakora akazi, tuvuga ati kaya tutangwe kuraba ibimenyetso bigaragaza umuntu yatanzwe ikimazi. Mbe wewe uri kuranyumviriza, nawe woba uriko uradukamera,
wobuzwi yuko woba waratanzwe ikimazi mu kuzimu? Mbe womegeshwa n'iki? Nta channel nimwe, nta channel nimwe uzobisanga kuri channel ya YouTube yitwa Dr. Swale Online TV. Gerageza mutwikiye neza. Ibimenyetso bigaragaza umuntu ashobora kuba yarafunzwe, umuntu ashobora kuba yaratanzwe ikimazi mu kuzimu nibiki? Mbe uko kuzimu nukuhe? Gutanga ikimazi bisigura iki? Gutangwa ikimazi, insuro yo gutangwa ikimazi, nishobora gusanga bamwe muri sokuru wawe, nyogokuru, so wawe, so wanyu, mushikawe, mwene wanyu. Ushobora gusanga impamvu ya mbere, ushobora gusanga basokuru banyu, abakwambere banyu batanguriyeho bakunda gukora ibintu byo guterekera. Kazuza gusanga rero mu miryango iwanyu rero mu bana bigiye nto byakurikije. Bamataze kubanza ko tabikurikije bishize ngaruka mbi uri migima musigaye. Cyo gasanga sokuru yagira imyama sezerano n'amashetani. Je kiramwana nambere azovuka azoka amatwa mutuzomutanga isadaka ha mu bana banje mu bahungu banje uko onye. Ncukuvuga rero ivyo bishaka gushika uretse yuko umanza gura nene bimenyetso ngire mvuge ubishaka ku munani bine benshi ukazo bibona uzumenye wewe uri kuba warabimenyetso umenye ko watanzwe ikimaze utangwa ikimaze nambere no agira ubuntu ngashaka kubikurikana kine kiganiro kagereza kumviriza bino bimenyetso kabikurikana ukavyumva niyo mahigo yawe ushobora gushobora kutonda hakiri kare kugira ngo dushobore kugufasha amazi atarenga inkombe niwirengagize naho kazi kawe impamvu nayigira kabiri ushobora gusanga hari umuntu yipfuje kugira ngo aroge sanga umurozi muri Tanzania ngabonde sigara butanga mu Rwanda Kongo hehe ahanga ati buno urozi ugira bukore ni kuvuga yuko dukeneye uzotange umuhungu wawe uzotange umwana wawe uzotange kanaka urozi bukora nizo byose biri mu mubugura ni gutangwa ikimazi ushobora gusanga ukuranyumviza watanze ikimazi kugira ngo mukuru wawe kugira ngo so wawe kugira ngagirene kugira ngo atere imbere cyane kugira ngo atere imbere gusanga yipfuje itunga ariko arenze kwica Imana ibiturinde. Nukuvuga rero ivyo bimenyetso simusiga bigaragaza umuntu yakoreye ubuzogane bwo gutangwa ikimazi mu kuzimu. Ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko hatanzwe ikimazi mu kuzimu, ko hatanzwe ikimazi watanzwe kafara. Umwana ushaka gupfa giturumbuka babantu kwangana barabara ikingari kugonze kuguru kacone murapfuye. Ukabona umuntu kangana mwabara umudugura mugonze gatoyi amejauka yamaze yagiye. Kumbe wanabadisha tumazingira ni gusagirade bahindura gusa. Ukura byumva. Kare dutamwe kuvuga ibimenyetso vya mbere simusiga mbe nibihe. Ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko watanzwe ikimanzi niki? Kumva wasinziriye mu cyo gose waryamye uvuye ku kazi waruhutse urasinziriye uje mwanya mujuru mwanya kuryama kuruhuka urasinziriye saa 2 saa 3 saa 4 saa 5 saa 6 kuzomba hanze ku muryango wasinziriye baraguhamagaye Kapitorina bagwamagara mu izina rya mwini kanaka izina ryo mu muryango mvona guhamagara gukangamira cyane gose basumenye yuko wewe watanzwe icyo kimenyetso garaza kwageze nte wamaze gutangwa ikimazi gusa hasigaye isaha umunota ni impamvu kuko bafise impamvu ituma bashobora kugushikira kugira ngo bagutange ko ikimazi. None wewe uri kurumviza iki kiganiro warashoye kugira ukuntu kumviza iganiro byacu vyose none wewe n'amatakibazo ufise mbe wararavye neza mu ruvyaro rwawe ko tuzi yuko abantu benshi batwitura mubo twitura twakorera akazi tugiye kuraba ibipimo vyabo tuheje ingorane zawo tuna gusanga n'abana babo bafise ibibazo mbe wewe atakibazo ufise umwana urazi ko atakibazo bafise. Kiri kimenyetso cya mbere garagaza umuntu yagize yatanzwe ikimazi yatanzwe kafara. Ikimenyetso kigira kabiri kumva mu ijuru wasinziriye gose waryamye uraruhutse uri ku gitanda urasinziriye saa 4 saa 5 saa 6 utangu kubona abantu bakuzunguruka bagenda baragukindirako bakuzunguruka kandi mungiye kuzunguruka ko rero bagenda bandode ikintu hasi nungwa tudarasimo kabuze kunda ko tubona abantu bakuzungurutse ku gitanda cyamwe ku matera ho ryamye bambaye impuzu zose yabaye impuzu zirabura mugize banazo ridanje cyangwa izera n'izindi. Suri kimenyetso kigaragaza yuko hari umuntu umwe
mu muryango iwanyu cyangwa mu bantu bagenzi mu biwanyu yagutanze iki yagutanze ko iki ikimazi, kuko bavuga yuko wanga kugarura inkene imbwa wanga kugarura impene ikiri hafi yamara kurenga imirambi kugira nti ukabira nkayo. Kandi nakunda kuvuga ko kwikingira ni vyiza gusumba kwivuza. Wowe ndiye kugira ngo ivyo bimenyetso byose bizobanza bigushikire hamwe dushita kuturondera uzoza kuvugwa uzovuga mugabo uzosanga bigutwaye ubushobozi bwinshi gusuma aho woje kirikare amazi atagira nti atararenga inkombe. Wewe ukunda kujya mu ijuru ukacumba umenga hari abantu baje bukwi na ukacubona umenga akagwe k'abantu kaje kuzunguruka vu tengukindirako. Kuko rero hari ibintu bitandukanye, hari kubirota mu ndoto nukundi kunumengura inusu urabona inusu ntubona, aho usanga inusu ubona inusu batabona niyo abantu usanga afise amajini mu mubiri. Ariko amajini afise ubwoko bwinshi, sikira jina riganga, hari jini kazi kaje ariko ubona gusa kukwereka gusa mwe ndashaka kuvura ukabyuma. Kubera amajini ni nkuko abantu hari abaremyi hari aborotse hari abamaso hari ni nkuko nyene hari abaganga uko nyene. Shuri kimenyetso kigaragaza yuko wagize nti watanzwe ikimazi umwanya ushobora gupfa giturumbuka kandi udapfuye. Ikimenyetso kigira gatatu kudashobora kuronka itiro muri no mwanya ngire mvuge. Muntu ugiye kujya mu ijoro usinzire guhera saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9 udashobora kuronka itiro. Nukuvuga iki? Kuva saa 10 kubandanya uburozi na nguvu wabufise. Mwa kuva saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9 ukabuna bikakugura kugira ngo uronke itiro. Hagira saa 10 kaba wewe ukaba wizi ko uronke itiro saa 10 ujya kuryama neza. Gerageza ronde Dr. Swale ngimisagaza ko yagize nte watanzwe ikimazi. Cyangwa ushobora gusanga ugenda mu ijoro ugasinzira ukajya nka saa 2 wikanguye saa 4 ntushobora kuronka itiro kandi itiro karibura. Shuri kimenyetso ko gizente watanzwe ikimazi muri bamwe mu miryango. Amakafari batangwa n'abantu mu miryango cyangwa gatangwa n'abandi bantu bafise inzigo ibintu nk'ivyo onya. Ikimenyetso kigira ikimenyetso kigira kane kigira kane ni kugira ne udashobora kwitahura kutumenya uburiwe, kutumenya agaciro kawe, kutumenya icubero cawe, kutumenya aho hagaze, kutumenya ububasha bwawe, kudashobora kwiyubaha we kuba udashobora kwiyubaha. Uzikora byose ugasanga ukora ibintu bita kwanye n'agaciro kiwa bita kwanye n'ubushobozi bwa bita kwanye n'icwero cawe. Cyangwa ugasanga ushaka kubura mu boss wasanga wewe uri suzugura ugasanga bajya ukoresha abakozi bawe nibo usanga umengura bo bashe gusumba wewe uri mu boss. Cyangwa ugasanga hari umwanya ukora ibintu ari guverne ari wewe uvyikoreye ku mumengana ibintu usugumwe n'imwemu nkumengura kontrolwa. Hari umwanya kucyangwa kuvuga ati ibintu bigenze gute ibintu nk'ivyo onye. Icyo kimenyetso kigaragaza ko agize nte watanzwe ikimazi mu kuzimu, watanzwe ikimazi nabi wanyu mu mizimu, mu majini, mu madaimon, ibintu nk'ivyo onye. Ikimenyetso kigira gatandatu kugira nte imigambi yawe yose kononekara. Umuntu ukora ibintu byose bisubira inyuma, wahora ugenda kurima ugiye kurima ugasarura, wahora udandaza ukunguka ukora byumva, wahora kukazi ugakundwa na boss wawe ugakundwa n'abakoreshwa bawe, ariko hakageraho bakoreshwa bakwanka bagufata nabi gushikaho ibyo ukora byose bisubira inyuma. Wahagura n'umuntu ideni ntagusubize, wabwira umuntu akugura ntaguhe mugabe ukaronka abugwana benshi mugabe wagira ikibazo uronka ugufasha. Ibyo byose bigaragaza ko agize nte wamaze gutangwa ikimazi. Uzi ariko kubera ibyo biba ivyo gituma biba iyo maze gutanga ikimazi umubiri w'umuntu ufise imiryango 7 babanze kuyugara yose. Imiryango yose bamaze kuyugara burya byo ibatse kuyugara yose imiryango nyamwe tuza gusaga ibintu vyawe utamugira nti bitanga kugenda birononekara bisubira inyuma. Ikimenyetso cyanyuma ni kuvuga iki gushobora kurungikirwa bimwe mu bintu byo gukora byo kugira nami kurungikirwa imizimu, majini, amantu ibinyamwero kama ibinyamukera bitu kama ibyo byose ni ibintu bigaragaza ko amaze kurogwa. Wewe muntu wihende ukavuga ati ngo jewe ngo kubera ngo papa naroga mama roga sokura roga bene wacu baroga ngo rero ngo jewe ngo ko ndi Burundi kareme kimwe Amerika nindi yaguhenze. Ndabwira ikintu kimwe
ijini nta visa rigisaba kugira ngo rigende, jini nta pasiporo risaba, nta karangamuntu warisaba, nta bariyeri risabwa, aho uri hose barakurungika. Nukuvuga rero uyu muntu aba akuzi izina aho buri hose, afise ikintu akurungikira, muze kurungika ico kintu, hari amazina acakoresha mu kuvuga. Ayo mazina akomeye, amazina akomeye cyane gose. Ayo mazina amaze kurekara yavuga, wowe aho buri tongira tonga kwankwa n'abakoreshwa bawe, tonga gucanganikirwa umutwe, kugwaragirika, bizunguzungu bidahera, imikoshi myinshi, ibibazo byinshi, kwirukana ku kazi, kuvumenga rumeze neza, bintu nk'ivyo oya. Mu ncamake gerageza rero turondere hakiri kare tugufashe, kuko turiho kugira ngo tubafashe. Ni kuvuga yuko wewe nambugwaye uri ngaha, uri hanze y'igihugu, wewe ni kuturonda kugira ngo tugufashe. Kuturondera hose ikindi ni kugira nte, ni kurondera intuzegi, ni kutonda nimero yacu ya telefone ngaho onya, ni 68 53 908 canke 38 138. Umucamake rero Dr. Swale ariho ku bwanyu kugira ngo dushobore kubabera impamvu ushobora kubakemurira ibibazo byanyu. Ufite icabaza cyamakeneye gushikiriza, arashaka gushaka komantire ngaho hepfo. Murakoze, amahoro y'Imana abane namwe.